Salut bakunzi b'ikiganiro Ken Choice, twamaze kugera mu kiganiro Ken Choice aho tubategurira indirimbo zitanu zibafasha guhimbaza weekend yanyu ikagenda neza. Turera ku ndirimbo ya mbere, indirimbo ivuga ngo ineza yawe y'umuririmbyi Obed Zawad. Indirimbo ivuga ngo ineza yawe n'ibihe vyose, ineza yawe irahambaye, ineza y'Imana irakomeye, uko bukeye uko bwije twama tubona ineza y'Imana. Rero ineza y'Imana n'ibihe vyose, ndakwifurije ko ubona ineza y'Imana mu buzima bwawe mu byo ugenda ukora. Tuje rero kuyikurikirana ku rubuga rwa YouTube, ikomeze duhezagira kandi ikomeze twibutsa ko ineza y'Imana ihari ku buzima bwacu. Iyi ndirimbo igira kabiri ni indirimbo ivuga ngo vyose vyanje y'umuririmbyi Francis Dastin. Indirimbo ivuga ngo niwe murokozi wanje, Imana niyo murokozi wacu, Imana niyo vyose vyacu, nta kintu kimwe twokora Imana itari mu ruhande rwacu. Imana niyo yama iri mu ruhande rwacu, niyo yama itwishura imitwaro, niyo yama itugirira neza uko bukeye uko bwije. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, wandike vyose vyanje y'umuririmbyi Francis Dastin, ikomeze guhezagira kandi ukwibutsa ko Imana ihari kugira ngo igushoboze kandi ihari kugira ngo ikubere vyose wifuza mu buzima bwawe. Iyi ndirimbo ya gatatu, indirimbo ivuga ngo yangiriye neza y'umuririmbyi Apelesi Nichimpaye. Indirimbo ivuga ngo sinshidikanya namba kuvuga kugira neza kwawe, kugira neza kw'Imana ku bihe vyose, kugira neza kw'Imana kwamaho ibihe vyose. Bashobora gushimira Imana biciye muri iyo ndirimbo bivanye n'ingene yama ikugirira neza uko bukeye uko bwije. Rero tuje ku rubuga rwa YouTube tukurikirane, ikomeze duhezagira kandi ikomeze itwibutsa ko Imana yakugiriye neza. Nubwo ubona umenga ntiriko biragenda neza, ariko ikomeze ibuka ko Imana yamikugirira neza. Nubwo utobibona, hari ivyo igukorera udashobora kubonesha amaso yawe. Iyi ndirimbo igira kane ni indirimbo ivuga ngo ahora ambwira y'umugwi Dasha Voice Canada. Ni indirimbo ivuga ngo azofata ukuboko ntazosiga jenyene, ntugire ubwoba, ntutinye, Imana irahari kugira ngo igushigikire, Imana irahari kugira ngo igufate ukuboko igukomeze mu vyo uriko uracamwo. Tugende rero ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze kuremesha, ikomeze ikwibutsa ko Imana ihari kugira ngo igushigikire mu vyo ukora vyose. Iyi ndirimbo igira gatanu ari nayo ya nyuma, ni indirimbo ivuga ngo turafise Imana y'umuririmbyi Dudu Theophile Niyukuri ari kumwe n'umuririmbyi Yves Shaka. Ni indirimbo ivuga ngo turafise Imana, Imana itigera inanirwa, Imana itigera ibesha, Imana ihari ku buzima bwacu, Imana iveya ivyacu vyose, Imana ihari kugira ngo idushigikire, itwubake kandi tugire abantu baryohewe, abantu bafise amahoro n'umunezero. Tuje ku rubuga rwa YouTube tuyikurikirane, ikomeze kuryohera, ikomeze ikwibutsa ko ufise Imana, peu importe ama circonstances canke peu importe ama situation atameze neza woba uriko uracamwo. Ikiganiro Ken Choice rero kirangiriye ngaha, ariko izi ndirimbo zose tuzisanga ku rubuga rwa YouTube, tugere tuzumvirize ziduhezegire. Hamwe na Ken Choice mukomeze mugubwa neza, mwarahezegire.